Ndabaramukije mwese abandi ndabahaye mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende bashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mbona atahoje mu buryo bwimbitse maze nkavuga ngo rekanye bashikirize maze namwe mashe kumviriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru nkubwiriza ibiri kuvugwa hano iwacu i Burundi hakubwiriza ibiri kuvugwa mu birari vy'ubutegetsi cyane mu mvo za politike makomine atandukanye ni wacu i Burundi ndetse nkakubwira n'ibiri ko biravugwa hirya nino mu bene gihugu ntabwo arahongaho gusa ariko nyene nkubwiriza n'ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ho nkubwiriza ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara aho uzi neza ko ari intambara yo guhuza ubutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC yerikaba ari intambara ko irarangira uva ko rero nyene nkubwiriza ibiriko birahabwa nawe urabizi neza ko hano muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ku rubuga rw'intambara mu basirikare bacu Burundi ariko aho abenshi ngo bagiye gufasha FARDC kugwanya mu 2023 nimbwe kandi nyine igitigiri cy'abasirikare batari bake bakomeje kugwa mu migwano ibahuje na 23 muri Kongo abasirikare bacu nyene murumva ko bashize ndakubwiriza n'ibiri kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda nkakubwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika muri rusange ntabwo araho gusa ariko nkubwiriza bikuvugwa mu gufyo makungu ya kure na cyane mu gihugu cibiyaga binini ndakubwiriza nyene vyose bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva reka ndakengurukire wahejeje gufyonda sabone wamanutse ukajambo ku mutwe kandi zo sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo aho uri hose ndakwengurukiye cyane ariko ndahera ko ndasaba nawe utarafyonda sabone ko wamanuka ukajambo ku mutwe kandi zo sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukebuka kudusangiza n'ibitekerezo nawe nyene uraba uduhaye umusanzu ukomeye cyane n'amakuru yizewe rero mu gihe nkuru ngiye kwibandaho nakubwiriza yuko Neva yoba arahiye kwica Prosperi Bazombanza ni mu gihe nyene hari hakoraniye inama ikomeye cyane y'Abazombanza yakoranye na Jerivaza ndako buca mu kwiga ku kibazo cyo kukuraho gutera kudeta Perezida nyine Cubahiro Evariste Ndayishimiye inyuma yo kuyoba ananiwe gukemura ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi aho hakaba hariho umugambi ukomeye cyane nyene wo kugira ngo bamwirike ku butegetsi gusa nyine ntabwo biri ko bureba bahira ni nyuma yuko Evariste Ndayishimiye nawe yoba avuze ko arahiye akarengwa akavuga ko agomba kwica vice perezida w'igihugu ciwe ari we Prosperi Bazombanza birakomeye cyane rero ni mu kanya gato mw'idoni y'amakuru nabateguriye aho ndaza kubabwiriza nyine byinshi kuri iyi nkuru idushikiye kano kanya ntabwo ari ivyo ngivyo gusa nyine ndanakubwiriza ku intambara ari guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza yuko haba hagezeho ibintu bikomeye cyane kiba kigezeho cyane ukabiri kuvugwa yuko igitegere cy'abasirikare bese b'u Burundi boba baguye mu migwano abenshi cyane bariko barapfa 23 kugenda ibibasira ni mu gihe kandi FARDC ifise imbaraga nkeya ataco iriko irakora ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa cyangwa se nimugoroba ariko nacatuma ndafata iminota wa 10 cyangwa 15 gusa kwimvire vyinshi amatwi yawe atigeze yumva idorido y'amakuru mu kanya gato cyane kuri mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhawe ikaze uhawe ikaze mw'idorido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka nangure nkubwiriza yuko Neva yoba arahiye akarengwa ko agomba kwica vice perezida w'igihugu ciwe Prosperi Bazombanza ni mu gihe nyene Prosperi Bazombanza yoba yarari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwe mukuru w'igihugu nyene Cubahiro Evariste Ndayishimiye mu mvo z'uko nyene hariko ibibazo biriko biraba hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse Ndayishimiye akaba ntaco ariko
ariko arabikemuraho. Nimbwiye kandi nyene mubizi neza ko mu gihugu c'u Burundi ari mu bibazo bikomeye cane, ndetse bikaba biriko biravugwa yuko mu nama abakenyezi b'ibihugu nabo boba bafisanye amatati, ndetse bikaba biriko biravugwa yuko umugore wa nyene cubahiro Angeline Ndayishimiye Ndayubahawe yoba afise ibibazo bikomeye cane, ndetse bikaba biriko biravugwa yuko nyene uyu mukenyezi wa mbere w'igihugu c'u Burundi nawe yoba ari kugira Neva ngo yogandagure Prosper Bazombanza. Ubwo nyene Prosper Bazombanza biko biravugwa yuko amaze kugondagurwa uyu Angeline Ndayishimiye, nubwo ari first lady w'igihugu c'u Burundi, yohita aba vice president w'igihugu c'u Burundi. Abantu rero bakomeje kuvuga abanyapolitiki bagiye batandukanye ndetse n'abategetsi b'igihugu c'u Burundi hamwe n'abasoda, ntibagiwe n'abasirikare, bakaba bari kuvuga ko ibi ngibi vyo kuvuga ngo umukuru w'igihugu c'u Burundi azagire vice president umukenyezi we ntaho vyigeze biba hamwe na rimwe kw'isi, ariko mu gihugu c'u Burundi kikaba arico gihugu ca mbere kigiye kubikora. N'amakuru nyene akomeza adushikira aturutse muri presidence Intare Rushaki hano mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi cyane nyene ndagenza ndakubwiriza nyene iganagurwa ry'uyu mu vice president, aho uyu mu vice president nyene ngo hariko ivyo nkuko nabikubwirije atari kuyumvikanaho na Neva, ndetse akaba ariyo mpamvu ashaka kugandagurwa. Ntabwo turamenya niba arahunga, ndetse dore twashakishije Neva ngo tumubaze uko vyifashe ntabwo twabashije kumuronka, ariko nyene ya makuru twakuye ku mushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca, we atubwiriza yuko Neva ico yakora cose nyene agomba guhirikwa ku butegetsi mu nyuma z'uko ariko ibibazo by'u Burundi byamunaniye kubikemura, ahubwo akaba yiberewe mu ngendo ajya hanze ibihugu bitandukanye. Ikindi kandi akaba ari mu mugambi wa Tshisekedi wo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda, mu mvo z'uko nyene Tshisekedi yagiriza u Rwanda gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ni byinshi cane rero nyene biriko biratuma uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agomba gutegwa kudeta, nubwo nyene we atavyitayeho, ahubwo ari kuvuga ko uzohirahira kumutera kudeta nawe azarahira akarengwa akamwica. Nk'uko biko birabera iwacu i Burundi, nubwo bimeze gutya ariko nanone abasoda b'igihugu cy'u Burundi igitigiri c'abasirikare batari bake bakomeje kugwa mu mirwano ibahuje na M23 muri Kongo. Abasirikare b'Abarundi barungitswe mu Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru kurwanya umuhari wa M23, bamaze imisi bapfa kubwishi mu ntambara iri kubahuza na M23 muri teritware ya Masisi. Mu mirwano ikomeye yabaye ku munsi wa kabiri wa gatatu genekerezo rya 30/2024 n'iya mbere kwa 5 2024 mu bice vya Rubaya na Masisi, hagati y'ingabo z'u Burundi FNB na M23. Igisirikare c'u Burundi kibaba cahatakarije abasirikare benshi badasanzwe hamwe n'ibikoresho vya gisirikare. Muri abo basirikare bahasize ubuzima harimwo n'urongoye abasirikare ba Baratayo ya kabiri n'iya 31 bari mu bice vya Rubaya na Masisi, Major Ngirwosanga, Commandant de deuxième bataillon de 32e bataillon de la FND Major Ngirwosanga. Ibitigiri bimaze kumenyekana vyapfiriye muri iyo migwano biratangwa n'abasirikare barokotse, ariko ku mvo z'umutekano wabo amazina yabo adashobora kuja ahabona, batumenyesha ko abo bamaze kumenya bapfuye bagera kuri 52 n'abandi bashika kuri 42 bafashwe miri eka ngo banatakaje ibikoresho vyinshi cyane. Abo basirikare batumenyesha ko n'abatoye batarashobora kumenya neza igitigiri nyezina c'abapfuye n'abandi bafashwe miri, kuko nabo basanzaye ubu batarabona iyo baja niyo bava. Ikinababaza abo basirikare nuko n'ababa bapfuye imiryango yabo itegera ibimenyeshwa, ahubwo indongozi mu gisirikare zica zihutira kubwira imiryango yabuze ababo
nuko barokotse igisirikare cy'u Burundi baja kwifatanya n'umuhari wa M23, ivyo navyo bigatera agahinda abo basirikare be n'imiryango yabo. Ubu abo basirikare barokotse benshi bakaba bariko bagira urugendo rurerure n'amaguru berekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagiye gusanga abandi basirikare b'abarundi bari kurwanya twirwaneho bagerageza ku mupaka Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bagukora nyene uko Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo biriko biragenda, urumva yuko nyene M23 ikomeje gutikagura abasirikare bacu b'u Burundi, ndetse twebwe nk'abamenyesha amakuru tugakomeza kwibaza ati ese bizogenda gute mu gihe Uburundi bwozahura n'intambara cyangwa se bwozaba buri mu kaga. Byazegenda gute dore ko nyine bakomeje kutikagura abasirikare bacu bariko barapfa kugwisha atacu bagwanira, ari kumena amaraso igihugu c'abandi, kandi aho kumenera amaraso igihugu cawe ukacimenera y'abandi. Nubwo rero nyine bakomeje kurwana biko biravuga ko abenshi bari kugenda bananirwa ndetse bagerageje guhunga, kandi bariko baragenda urugendo rurerure n'amaguru. Ni mumvo nyine z'uko Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo iriko yagiriza Perezida w'u Rwanda Paul Kagame guhungabanya umutekano w'iki gihugu, aho bariko bavuga ko iri gufasha umutwe twaje ibigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu z'u Rwanda nazo zikaba ziri gutera Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibi bikaba biko vyagirizwa na Kishakede, ariko abyagiriza Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, ibintu Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ahakana yivuye inyuma. Nk'uko uko biragenda hano iwacu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, tubabwiriza nyene iri kuvuga ku rubuga rw'intambara. Dusubiye iwacu mu gihugu cy'u Burundi nyene, ndababwiriza yuko mu ntara ya Cibitoke naho hari ingoro imaze biri kuvugwa yuko umusirikare w'igihugu cy'u Burundi yamaze kwirasa mu mvo zo kuba bari bagiye kumujyana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Uyu musirikare akaba bari bagiye kumujyana kurwana n'inyeshyamba za M23, mu nyuma z'uko nawe yaragize ubwoba agavuga ko kugira ngo bagiye kurwana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 yo kwirasa. Turacyakora amatohoza akomeye cyane ngo tumenye icabiteye, ariko nyene mu kanya mu yandi makuru yacu ataturatse kwabwira amakuru arambuye ku musirikare wirashano mu ntara ya Cibitoke. Kubwo amazina yataratangazwa mu nzego z'ubuyobozi mu kubw'umutekano w'igihugu, turacyakora amatohoza yimbitse kugira ngo tubamenyere ibyabaye muri iki gihugu, cyane cyane muri iyi ntara ya Cibitoke. Tubanywanyi bacu kandi ndasubikiye ahangaha amakuru yacu nakagaruka, gusa ngo mbize mbasobe gufyonda sabone niba mutarafyonda ko, kandi ariko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane makagira Imana n'amahera kuri mukoranje muri kumviriza. Ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.